Yego. Mushinga nahinda baramukije. Mwaramutse. Mumeze neza. Yego tumeze neza cyane namwe. Natwe ni muhe turakomeye. Tubasanze hano kuri chantier mutangura mu tubidondora. Yego musanze hano kuri chantier ya BMBC Homes 2020 Bujumbura gahahe. Hanyuma jewe nitwa David Ntamakuriro nkuko nabivuze. Nkaba ndi umuyobozi wa shira hamwe kuva rivuka mu 2012 tukaba dukorera mu byo mujyana na architecture na construction ubwo turakora ivyigwa by'amazu y'ubwoko bwose kandi mu buryo bwa kijambere buteye imbere turafise abahinga benshi babikora hanyuma twubaka n'amazu ku mashantier hanyuma nkaba nubatse nkaba 35 nkaba kandi mfise abana batatu abakobwa babiri n'umuhungu umwe hanyuma na nyina wabo ni byiza cyane tuva ko umuryango umeze neza biga none muri no chantier yanyu ariko ikintu cyadutangaje arico cyatumye duhaguruka tuza kubaza utuntu tumwe na tumwe twabonye mukoresha abakenyezi twabona mukoresha n'abantu bagendana ubumuga biga none ibyo ntumwa byumviriye gute bwa mbere twe tumaze imyaka 10 tuko turakora kano kazi twarubatse amazu y'abarundi benshi baba babanga mu Burundi baba no mu mahanga batwitura bashaka service professionnel mu mazu yabo tubakira rero urangaje abagabo ukabona ko nabo hari bibananira ukabona umugabo ariko akora bigura intege kandi afise ibiro byinshi mugabo jewe muri experience yanje ugasanga wasize umudamu kujya nyene ubona na ruguru mu iwacu nkagenda muri miro kujya ubona zukasa kumwe kurima nini ukabona ko arakorana ingufu atamutima mubi ukabona ko yakora nyene nk'umuntu w'umukozi kubuje twagenda ndavuga duti muze gutanga akazi rero ntaho dosaka kudukangisha ibikenye waba umudamu waba inkumi twege turagusa ko umuntu yiteguriye gukora kandi akavyerekana twasandere neko bakora bakazana umwimbu ivyo ni cyambere hanyuma no kuvyo bataba bashoboye imbere novuga ngo by'ingufu cyane nta chantier yopfa ngo umuntu afise ingufu uko baca babangana n'abagabo nimba abagabo hari mutima uhabagira canke ukutizigirwa bagira mugabo gashaba basumye ingufu abadamu nabo bari impande yabo n'umutima mwiza n'igishika cyo gukora akazi bari hamwe rero muri mwishira hamwe baca badana umwimbo munini nk'akaroro abagabo gusa bari hamwe bashobora kwiba mugabo abagabo batatu bari kumwe n'abagore babiri abagore birashobora bati mugenda mukoze ibintu by'amanyanga byo kwiba banakaga bakunda icupa rero tubashize hamwe kiretse ko abadamu kandi urazi ko amahera bakorera mu miryango kenshi barashikana mugabo hari umugabo akwita mugwago sivyo urumva rero uhaye akazi abadamu inkumi kuko tazi ko ari nkingi z'urugo novuga muje bw'ikirundi uburi kuranubaka imiryango uburi ko ari nk'inkumi uri kurategura ko umuryango izogira muri kazoza uzobukomeye donc rero harimo no gukunda igihugu no gukunda abarundi kugira famille zikomeye amahera ashike mu miryango akore hanyuma no gukingira ishira hamwe ubavanze barafashanya mu kudakora amakosa amwe abagabo bari hamwe bashobora gukora bonyene yego bega none ko twabonye hariho n'umuntu agenera ubumuga afite ukuboko kumwe ariko twabonye yubaka kandi abishoboye neza cyane kandi tukamera tuzi yuko mu kibano canke mu masosiyete atandukanye ahantu bakumira nkukumenga nabo ntibashoboye mwebwe nk'umukoresha mwavyakire gute mwamwemereye ko aza gukora gute mubona ubo hari gukora gute yego ubwa mbere turafise abagendana ubumuga nka babiri sivyo ahaye usanga dufise n'abitere mu myaka mbere tudeda nk'ubuzi bwo gucunga umutekano butasaba inguvu no kuvuga twebwe dufata ko akazi bwa mbere navuze ko ishira hamwe sinyungusa mu by'amahera usanga gituma igihugu keneye amatepize nk'ayo wacu kugira gitera imbere abagendana umugari badateye imbere naco ngitera imbere abadamu badateye imbere naco ngitera imbere rero twebwe uje ngaha dufuma turaba bijushoboye nimba hari byakunanara cyane batibya ayi ntitubimuha mugo tubone ko umuntu agendana ubumuga atari umunebwe uko ari abagendana ubumuga batamugaye cyane badacitse n'amaboko mugo biriko barasega muri ville canke mudini ntara canke biriko wicaye nko ngo ntacyo nokora tege tibonye umuntu avuga ati jewe nta koko mfise nta kuguru mfise ntibinkwiye nkore vuga nti mbere wewe rero jahajya kora ngira naho abandi bose tubagabanura we ntagabanuka
tuvuga ati uyu muntu arashaka gute ashaka ko ashaka iteka arashaka gusuzuguza n'umuryango we ngo aramugaye tumushigikire ntiyasabye amahera yasabye akazi kabiranye byashoboye sinovuga ngo babarusha ubanguke kubanguka bakomeye oya nabambeshe mugora cyo tumwakirira aho nyene kujya kwimana yihanganira canke itunga abakomeye n'abadakomeye natwe baruti umuntu amugaye tumuha ibyo ashoboye mugabo n'umuntu wo gushigikira cyane kuko asumba abantu benshi tudi urumva nabize ko dufite imyaka 10 muri kano kazi urazi ko tujya muri quartier tugakora inzu tugakura abakozi mu Rumonge muri iyo quartier hari abantu bari kwirigara birigwa barankura umugi canke bakwiki bakankuza kudusaba akazi kandi bakomeye ari misore n'inkumi bakomeye mugabo kaza n'umuntu yamugaye adafise n'inguvu zose araje gukora akazi nihumva ko bere babampojeje nkaje namaradanika no kumbuga ukuntu baza n'ukuntu abarundi bemera kwirwa bicaye impande y'amashante yacu tukabura abakozi kandi bakomeye rero mbonyeje umuntu nzanumva amugaye wewe yemeye kuza gusaba akazi mvuga nti uko byogenda kose urakora uko abampojeje aya mari amfise yo kubona abarundi benshi badashaka gukora akazi bakinenaguza ngo narize ngo naragize iki umuntu akora amahera kujana mwana kwa muganga kandi akomeye ariko asanga umuntu amugaye ukuguru kuboko akabona neza araje gukora kano kadashaje akuza afite imyaka 40-45 mugaye imisore ya 30 ipirenga akazi nivyo mbega none mwe hanura iki abandi bakoresha banovuga basuzugura abakenyezi ngo bakareka kubaha akazi canke guha akazi abantu bagenera ubumuga kandi bari bashoboye kubikora mwebwe mu bahanuri urumva kwanza navuze mu entrepreneur sinyungu gusa z'amahera irifa kagira impact mu miryango ahantu dufate nka twebwe mbise gukora ngaha mu gahahe nandi tuzojana handi dukorera abantu bakabona kuzima bwaho bwahindutse umuntu amugaye ahari akungukira kwishira hamwe cyo kimwe n'abandi bantu sivyo kuko ntashira hamwe jogira uruhombo ngo nahaye akazi umuntu amugaye utobora akazi umuha kagize none ko hari n'ubu dusanga ari bwo kuraba imiryango kugira iki niba bakazi kuko kugira bitahure hari abantu bakomeye badashaka gukora akazi urumva reko kwanza umuntu akomeye sigara nti uko yoshobora akazi akagwa n'umutima umuntu afite umutima wo gukora akazi rero ngatwe muri BMBC tubona ko kumuha akazi ari justice ari kumuha agaciro aba yihaye ko itandukanye n'abajya banebwe hanyuma ntashiramo ryohomba ngo ryakoresha abantu bamugaye niba bakazi bunguke ariko kandi n'imiryango y'abo bantu uko ubupenarije udahaye akazi umuntu ngo aramugaye ubupenarije umuryango wiwe kumbure se wabo yaragiye ku kazi aragira accident canke yavutse amugaye abo bantu bahanye kandi ijambo ry'Imana ridusaba gushigikira abantu nawe ego bari nivyo badashoboye bafise intege nke bajanjaguritse nivyo rakoze ndagushimire cyane murakoze cyane muhesha makuru hanyuma nanjye ndabashimiye ngira ntibivuze cyane ego ndashimikiye makuru jimbere ego kubona caje kutugendera urumva turakora bine koga kuva kera hanyuma sabantu benshi yamaze kuza ku umenga mukorana na radio Kazoza FM ego ije kugwiza umwimbu turashimiye rero jimbere kinyamakuru canyu hamwe na Kazoza FM ije kugwiza umwimbu kubona mugira no ma initiative dukora mu bintu byo gutanga akazi mu bintu byo kugwiza ubutunzi mu gihugu mu myaka 10 iheze twarumvishije turigisha abantu muri diaspora ko kwembesa mu Burundi bishoboka baraza ari benshi urabona mbere baragwiriye nandi masosiyete ariko aratwogera ko agira imigambi nkiyi ndashima kindi kinyamakuru kijana mu by'ubutunzi abantu ngaba bavuga gusa ibintu bya entertainment n'ibindi bintu mugabe ibintu bituma umuntu aronka megume ngavuga ngo flambu yego umuntu bituma umuntu aronka flambu ibinyamakuru imwe ntibyinteresse ko cyane sivyo ndabashimiye cyane ndabifuje n'imigisha mutera imbere duterana imbere hanyuma mbere mu gutera imbere ntitwishire n'inyuma abadamu cyangwa afise inguvu nke zitutse ku bumuga murakoze cyane murakoze cyane nawe